Bugenga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hakomeje imyiteguro myiza y'amatora yemirijwe mu Burundi guturuka umwaka uza 2025 hongeye kugaragara inkuru idasanzwe hongeye kugaragara inkuru novuga yuko ari mbi ariko kanone abandi bantu bakaba bakomeje kugenda barabyibazaho nkuko bizoma biratangazwa ndetse ukaba ukurikiza n'ibyumviro by'abatari bakeya babashiye kuba bomenya ano makuru ahakomeje kugenda aracaca cange ariko aranyuranyuranamo ku mbuga ngurukana bumenyi namakuru akomakomeye cyane namakuru ateye ubwoba namakuru akomeje gutuma batari bakeya bibaza ibibera mu Burundi cyane cyane kwa Evaristo Ndayishimiye nkuko byoma biragaragara cange byoma biratangazwa nyuma y'amakuru menshi cyane yagiye atangazwa ndetse hari n'abamenyesha makuru bamwe na bamwe bagiye baratangaza amakuru agendanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze aratwara Burundi aho yaje by'umwihariko gusimburwa na General Major Evaristo Ndayishimiye n'urupfu rutavuzweho rumwe cyane na bamwe ndetse benshi bakunda kugenda bagaragaza ko uyu nguyu yoba yaragandaguwe ndetse benavugwa yuko General Major Evaristo Ndayishimiye yoba afise amakuru kubigendanye n'urupfu rwiwe nkuko amakuru yama aradusumira nyuma y'urupfu rwiwe rero z'umwihariko haravuzwe byinshi ariko kandi banavuga ko yoba yararugezemo uruhare ariko kandi hari na bamwe bagiye bagaragaza ko umuzimi wiwe by'umwihariko wama aragenda aratera bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye cyane n'umutambukanyi wiwe by'umwihariko mama buntu cyangwa by'umwihariko Denise Bucumi Nkurunziza kugira ngo acaramuhatira ko yovuga ukuri ndetse nuko byogenze iby'urupfu rwiwe nyuma yo kugandagurwa bikavuga yuko rero umutima wiwe woba warahagaze. Hari amakuru ahajeje by'umwihariko gushigwa ahabona n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwa hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Marite niteretse nkuko byoma biradusangaza nkuko byoma biragaragara Pierre Nkurikiye akaba yaje kugira byinshi avuga akaba yaje kugira byinshi atangaza Pierre Nkurikiye asanzwe avugira ubushikiranganje by'umwihariko arejeje gushyira hanze by'umwihariko cange ahabona amasanamu ateye ubwo bavuga yuko rero yoba yarafatiwe mu rugo kwa Ndayishimiye nkuko byoma biratangazwa. Amakuru avuga ko rero hoba harateye inzoka iteye ubwoba cyane inzoka itarigera ibaho inzoka itarigera igaragara mw'isi inzoka yari iteye ubwoba bivuga yuko by'umwihariko benshi bayibonye bagakangarana ndetse bikaza kurangira hagaragaye igipolisi ndetse n'igisoda bakaza kugira uruhare mu kuyica kuko byoma biragaragara. Ayo masanamu akomeje kugenda aragaragara aravuga yuko by'umwihariko urugo rw'umukuru w'igihugu rero kugeza ubu ngubu rugotswe n'abapolisi ndetse n'igisoda ku buryo bukomakomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bohacungera umutekano. Hari bamwe bagaragaza ko rero by'umwihariko ibiriko birakogwa n'ingoma ya General Major Evaristo Ndayishimiye ndetse n'ibyo bakoreye Petero Nkurunziza ari byo biraca biragaruka. Uyu nguyu avugira ubushikiranganje bwa hagati Pierre Nkurikiye arashimangira yuko rero nga mu Burundi hari abantu babicane batifuza ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko bwogumaho bivuga ko rero by'umwihariko iyo nzoka yari yatezwe by'umwihariko uyu President Evaristo Ndayishimiye nkuko byoma biragaragara cange nkuko byoma biratangazwa. Hari bamwe rero batanguye kugenda baravuga ko by'umwihariko ibintu bigiye kujya mu buryo ndetse ukuri kugiye gushigwa ahabona ndetse amabi ya CNDD-FDD akaba agiye kuba yogaragara nkuko byoma biragaragara. Ibi biriko biraba kandi mu gihe mu burongozi bukuru bw'igihugu c'u Burundi ibintu bikomeje kugenda birafata isura mbi ibintu bikomeje kugenda birahindura isura nkuko byoma biragaragara cyangwa nkuko byoma biratangazwa. Turagaruka nga kandi kuri bombori mu nteko nshinga amateka y'u Burundi aho umuriro ukomeje kwaka mu nteko nshinga amateka by'umwihariko y'u Burundi atawamenya by'umwihariko uzawuzimya nk'urugero imirimo y'iyi nteko irakomeje gusobikwa umusubirizo kubera ko rero umubare munini cyane w'abadepite by'umwihariko abakomoka muri CNDD-FDD ya General Neva biyemeje kwitera umugongo. Ni nyuma yo kugaragaza neza yuko rero bafise intumbero yo kugerageza kuzajya gushigikira iyindi migambwe igitandukanye mu matora yimirijwe mu Burundi nkuko byoma biragaragara. Ni mu gihe benshi by'umwihariko bakomeje kugenda baratungurwa ndetse bakomeje kugenda barahura n'akaga gakomakomeye cyane bifata ku munwa nyuma yiherutse gutangazwa nyine n'ikiganiro mu kiganiro cy'aba bigenze kurongora Uburundi ndetse na General Major Evaristo Ndayishimiye aho bongeye kumwihaniza ndetse bakamuha agasopo bakamwereka yuko rero by'umwihariko kuva Uburundi bwobaho ariwe mutegetsi arongoye igihugu gigaca kigera habi kigaca kimererwa nabi abanyagihugu bagaca barivumbura ndetse abantu bose
bagaca barabura ijambo nk'uko vyoma biragaragara canke biratangazwa. Ndabaye ikaze mwese muri kano gatondo abatwumviriza by'umwihariko muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cane. Turabaye ikaze muri uno mwanya mw'idonido ry'amakuru agezweho. Turi kuwa kabiri by'umwihariko turi kwigenekerezo g'18 Kigarama 2024. Ndabaye ikaze abatwumviriza bari mu Burundi, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, mu bihugu by'ababanyi nga mu karere k'ibiyaga binini, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze. Ndabahaye ikaze mwese by'umwihariko abatwumviriza niba rugambye usenga kuri nomboresha kure ya China ya Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucuronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu, ndetse ubashe kuba by'umwihariko uwo dukurikira nk'uko amakuru dusanzwe tuyabashikirizaho. Ikaze by'umwihariko amakuru tuyatangurire mu Burundi nk'uko byoma biragaragara, hakomeje kuba akamaramaza, ahakomeje kugaragara ibihe bidasanzwe, ahakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko icyo twakwita by'umwihariko ibihe bitari byiza, nk'uko amakuru yoma aradusumira canke nk'uko amakuru yoma aratugeraho. Kugeza ubu by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara nga mu Burundi birateye impungenge, bikomeje kugenda biradushikira, birateye umutima uhagaze by'umwihariko nk'uko ari ibyumviro bya bamwe bakomeje kugenda barahanahana ku mbuga ngurukana bumenyi. Nkuko byoma biragaragara, umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye arahejeje gutangaza ko urugo Rwanda yishimiye rwatewe n'icyo yabuze uko yita, yakavuga yuko ari abazimu, ubundi akavuga yuko ari abagizi ba nabi baje biyoberanyije mw'inzoka. Ni mu nyuma by'umwihariko yuko bamwe rero bavuga ko ari umuzimu wa Pierre Nkurunziza yaroza atwara Burundi, uwoba utanguye kugenda urabatera mu nyuma yuko havuzwe ko rero kenshi y'umutambukanyi wiwe by'umwihariko umutambukanyi we Denise Bucumi Nkurunziza yajyanywe mu ivuriro by'umwihariko aba yatewe n'abo bazimu bariko baramuhatira ko uyovuga ukuri. Amakuru amaze gushigwa ahabona, amakuru amaze gushigwa ahagaragara aremeza neza gatanu kuri gatanu yuko umugabo wiwe Pierre Nkurunziza yaroza atwara Burundi atigeze by'umwihariko arahagarikwa n'umutima, ahubwo iyo yarahawe amabi bikaza kurangira yamuhitanye mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko abashe kuba yotanga inzira ku bandi bifuza gutegetsa nga mu Burundi. Ni ibintu byatumye rero benshi bibaza uburyo rero yoba acikanye, ndetse by'umwihariko umutambukanyi we yaravuze ko atifuza yuko hoba amatohoza aremere cyane cyangwa se yojyanwa gupimwa. Akavuga yuko rero ni amakuru akomeza kugenda haratugeraho muri uno mwanya, haragaragaza neza yuko rero kubera ubwoba ndetse n'ubwikekwe bishobora kuzadukira muri CNDD-FDD, ariyo mpamvu bariko barubaka igisoda gikomakomeye cyane. Bivuga yuko rero by'umwihariko nyuma y'igihe kirekire abarundi bariko barakwenwa ko atagisoda bafise, by'umwihariko General Prime Niyonga basanzwe ararongora igisoda c'u Burundi yo baregereje na Major Evariste Ndayishimiye, maze acara mugira inama, maze baca baremera gushora akavagari k'amahera rero mu kubaka inzego zijejwe umutekano mu Burundi. Biravuga ko rero igisoda kigiye kongerwamo ingufu ku buryo bukomakomeye cyane, ku buryo ata muntu n'umwe azigera aragaragara by'umwihariko arubahuka cyangwa se arakeresa igisoda c'u Burundi. Nubwo kandi mu Burundi bakomeje kugenda barakora ibikorwa bimwe bigiye bitandukanye, ndetse hakaba ariko harubakwa amazu menshi cyane, harakorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye mu Burundi. N'ubundi General Major Evariste Ndayishimiye arakomeje kunengwa ibikorwa byiwe ko bitari byiza, arakomeje kugenda anengwa ku buryo buremereye cyane, ku buryo abatari bakeya bakomeza kugenda barashimangira ko rero by'umwihariko batishimira imiyoborere yiwe. Harumwe mu bigeze kurongora Burundi yarise Perezida Evariste Ndayishimiye intahaga, Domitien Ndayizeye warongoye Burundi hagati y'umwaka wa 2003 ndetse na 2005. Mu mpera z'icyumweru kiheze rero by'umwihariko yaratongoye benshi bwanenga gutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye, ariwe General Neva agira na hamwita intahaga. Ibintu yabwiye uyu mutegetsi imbona nkubone bari kumwe neza, byari mu kiganiro cyahurije hamwe rero Ndayishimiye ndetse na Ndayizeye ndetse na Sylvestre Ntibantunganya bigeze by'umwihariko kurongora Burundi
Burundi aho cyatambukijwe n'ibimenyesha makuru byinshi cyane bigiye bitandukanye ha mu karere k'ibiyaga binini ndetse naha imbere mu Burundi. Muri icyo kiganiro hari aho rero Ndayizeye yabwiye Perezida Ndayishimiye ko rero uruhuri rw'ibibazo Uburundi bukomeje kwivurugutamo rero rutegwa n'uburongozi bubi cyane bwijanditse muri ruswa ndetse bugizwe rero n'ibisambo byemeje gusahura igihugu aho kugira ngo bashe kuba byo cyubaka. Avuga reba mu maso ya Evariste Ndayishimiye Ndayizeye yaragize ati leta isamburwa na beneyo na wewe by'umwariko urabibona ko abarundi bahora babivuga. Hariho rero abantu bafise umwina inda ku buryo rero by'umwariko wibaza ngo ese uyu muntu yumva azabijyana ikuzimu canke azoca arabijyana gute. Barahari bintahaga abo nibo rero by'umwariko nyirabayazana b'ingorane zose dufise uno munsi bafatiye by'umwariko ku bukene bw'abantu bamwe na bamwe, ruswa ndetse no kuronka amahera rero by'umwariko batovunikiye ndetse no gusahura utwo bandi. Ubwo Ndayizeye by'umwariko yabwiraga Evariste Ndayishimiye amajambo akarishye nta kujya iminwa rero amureba mu maso. Abari bakurikiye iki kiganiro baguye mu kantu ndetse bavuga yuko uyu mugabo ashobora guca arafungwa ariko n'ubundi atacyo yagombaga kuba yomukora. Ukuri Ndayizeye yarabwiye General Neva rero muri icyo kiganiro by'umwariko kurashimangira ko Evariste Ndayishimiye yananiwe kurongora Uburundi ngo abukure mu bwobo mu mwobo w'ubukene, ahubwo rero we akaba yarashyize imbere rero inyungu ziwe bwite n'iz'umuryango wiwe ku buryo rero arushaho kubuganisha mu manga y'ubukene, bikaba rero ndetse biranateye inkeke abarundi b'ingeri zose. Nga mu Burundi mu bigendanye n'imitangire y'akazi harakora ikene wabo waba utarize cyangwa utarize badafise ubushobozi bwo kuba muri uwo mwanya, upfa kuba rero ufise bene wanyu babarizwamo baca baragushyiramo. Biravuga ko mu mavuriro yigenga amwe namwe y'umutambukanyi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nyene umutambukanyi w'igihugu Angelina Ndayishimiye aho bakoramo bene wabo gusa, baba abarabyize ndetse n'abatarabyigiye nk'uko byoma biragaragara. Ubusambo ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bushinjwa n'uyu yahoze ari umukuru w'igihugu, hari n'imiryango rero igitandukanye yagiye bigarukaho ndetse igatanga n'ibimenyetso bifatika by'akaga Uburundi buri kujya buraganamo. Muri make abarundi barakwiye guhaguruka bakagwanya ubu butegetsi bushyize rero imbere mu kubica ndetse no kubasahurira igihugu, kuko rero Ndayizeye ndetse by'umwariko n'abandi benshi ataho babakinze nk'uko byoma biragaragara cange nk'uko byoma biratangazwa. Amakuru yama aradusumira akomeza kugenda aratugera rero aravuga ko Evariste Ndayishimiye yoba yaraguye mu kantu ndetse gushika none akaba akomeza kugenda by'umwariko aribaza niba ashobora kuzokomeza kurongora Uburundi cange niba ashobora kuzokomeza by'umwariko kuba yojya mu bindi byiciro nk'uko amakuru yama aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho cyangwa amakuru akomeza kugenda aratusumira akaba akomeza kugenda agaragaza neza yuko ngaha mu Burundi n'ubundi imvururu ndetse no kutumvikana bikomeje kugenda biribonekeza cyane cyane by'umwariko muri kino gihe hatanguye cyane muri kino gihe hariko haratangura ibihe bidasanzwe nk'uko byoma biragaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aratugeraho akaba ariko arashimangira ndetse aragaragaza neza yuko imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hakomeza kugenda haragaragara cange hakomeza kugenda haribonekeza by'umwariko umwuka mubi hagati ya bamwe by'umwariko mu bagiye gutangura ibikorwa by'amatora n'abandi batori babyinjiramo nk'uko amakuru yama aradusumira. Mu gihe akomeje kugenda harategurwa amatora mu Burundi by'umwariko umwuka mubi urakomeje kugenda wibonekeza. Hari amakuru akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko mu Burundi ibiriko biratangazwa ndetse n'ibiriko biragaragara byerekana neza yuko umwuka mubi watanguye kugeza ubwo rero General Major Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda arashaka kubuza bamwe na bamwe kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu kubera gutinya ko bazomuhigika muri uno mwanya by'umwariko, abandi bakaba bagaragaza neza yuko rero by'umwariko bishobora kuzotuma by'umwariko bishobora kuzatuma rero haduka imvururu.
Mu Burundi kandi hari abakenyezi babiri bariko baratabarizwa nabi cane n'abapolisi. Aha ni hagati rero mu gisagara ca Bujumbura hafi yahuze isoko nkuru rero ya Bujumbura. Abagabo babiri bari bambaye rero civile barafashe abakenyezi babiri bari bafise intaro ku ntoki by'umwariko batembereza ko utuntu by'umwariko bakibafata baciye rero batangura kubakubita bidasanzwe. Mu kanya gato rero haciye haza abapolisi nabo rero baca bashika bafasha bamwe rero mu bambere. Abapolisi baciye batangura gukubita bikomakomeye cyane abo bakenyezi ndetse nkuko byuma biragaragara abo bakenyezi by'umwariko baragiye bitwawe nabi cyane bagiye babwirirana tumwe rero mu duhuzu bari bambaye dusigaye mwibarabara aho rero bariko bakubitirwa. Abo bakenyezi by'umwariko baratabarizwa kuko rero bashobora kugirirwa nabi cyane. Benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko mu Burundi ibyo kubahiriza agateka kazina muntu by'umwariko ibyo bitakibaho, ndetse benshi barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko batoye impungenge ndetse bafise by'umwariko bafise impungenge z'ubuzima ndetse n'umutekano wabo nkuko byoma biragaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho rero akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse yerekana neza yuko nga mu Burundi ibikomeje kugenda bigaragara canke ibikomeje kugenda biratangazwa ari bimwe rero mu bintu biteye impungenge, ari bimwe mu bintu biteye by'umwariko umutima uhagaze nkuko amakuru yama aradushikira. Papa Francis yaragaragaje ko by'umwariko ateye impungenge n'umutekano muke cyane ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Yarashimangiye ndetse agaragaza ko yifuza ko ngaha by'umwariko hagati y'Uburusiya na Ukraine huboneka amahoro n'ituze, ndetse aca aragaragaza neza yuko yifuza ko ibintu byosubira ku murongo ndetse bigasubira mu buryo. Nyuma y'ingwano zimaze imisi ziragaragara zimaze imyaka n'imyaniko hagati y'Uburusiya na Ukraine. Kuva mu mezi aheze rero by'umwariko Ukraine yotangura kugaba ibitero imbere mu gihugu c'Urusiya mu karere ka Kursk, byaratumye Uburusiya rero butanguza ibindi bitero biremereye cyane ku gihugu cya Ukraine. Cyakora Ukraine irakomeje kugenda irahabwa ubufasha buremereye cyane, irakomeje kugenda iraronka ubufasha bugiye bitandukanye nkuko amakuru yama aradushikira. N'ubufasha by'umwariko bariko barahabwa buri kuva mu nyungu z'imitungo yafatiriwe y'igihugu cy'Uburusiya yafatiwe ku mugabane w'Uburaya nkuko byoma biragaragara. Amakuru avuga ko rero President Vladimir Zelensky by'umwariko arongoye igihugu cya Ukraine haba hari amahirwe menshi ko ashobora kwinjira muri NATO, ibishobora kuzatuma noneho intambara ikomera kurushaho. Ibyakomeje kugenda biramaganirwa kure n'Uburusiya, ariko kandi Uburusiya bukaba atacyo bushobora kuba bwo bihindura nkuko amakuru yoma aradusomera. Nubwo Uburusiya bwavuze ko bwiteguye kuzahangana n'urugamba mpaka, ariko kandi ku rundi ruhande amakuru akomeza kugenda aradusomera canke amakuru akomeza kugenda aratugeraho akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse agaragaza neza yuko by'umwariko uru rugamba bishobora kuzarangira n'ubundi Uburusiya burutsinzwe mu nyuma y'ibihugu bimwe na bimwe bikomeje kugenda biratera intambwe yo gufasha Ukraine, ndetse bakaba baratanguye na gahunda n'umugambi wo kubemerera kuba botangura gukoresha zimwe mu ntwaro ziremereye cyane, zimwe mu ntwaro za kirimbuzi. Bashimire dusubire mu masaha imbere turabira hamwe andi makuru agezweho. Mukomeze kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.